ndakibabwire ntimujya mu kondora zose. Buramatari yavuze ati umubanyi mubi murazi ko ariko araduhigira mugana aramaze kumugabisha uzotuvyoga tuzomuvyonga. Amajambo umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yavugiye mu Kirundo arashobora gutera impagarara ndetse akaba yotera ibintu bitari byiza nga mu Burundi nkuko bikomeje kugenda bigaragara canke nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Amajambo umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ahejeje kuvuga akubutse Washington DC muri leta zunze ubumwe za Amerika arateye umutima uhagaze nkuko byoma bigaragara. Perezida Evariste Ndayishimiye aho yari mu Kirundo ku rubibe rw'u Burundi yaraye atangaje ko dufise umubanyi mubi cane agabisha yuko azokoranya abarundi bose kuja kugwana ngo umubanyi nyene ntibamwibutse ico rero Kirundo risigura canga se icyo Ikirundo bivuga. Evariste Ndayishimiye yumvikanye avuga yuko na Buramatari yemeza ko bafise umubanyi mubi ari we gihugu cibanyi c'u Rwanda aho biboneka yuko Uburundi bwa bukomeje kwitegura urugamba ruremere cane. Evariste Ndayishimiye ahejeje gutangaza aya majambo mu nyuma yuko mu misi iheze nabwo nyine ubwo yari ari kumwe arifuriza nyine abadiplomate canke abahagarariye ibihugu byabo nga mu Burundi nyine n'amareta ko nyine igihugu cy'ubanyi c'u Rwanda cyaba kiriko kirategura ingwano iremere cane cyaba kiriko kirakora iyo bwaboga mu rwego rwo kugira ngo nyine babashe kuba botera Uburundi nkuko byoma bigaragara canke nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Amakuru yihuta akomeza kugenda aradusomira aravuga ko inzego z'igihugu cy'ubanyi c'u Rwanda nazo rero zitigeze zishimira ibyatangajwe n'uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi aho gushika no mwanya akomeza kugenda aravugwa ibintu bitari byiza. Leta y'u Burundi iragabisha yuko rero hoba hariko harategura ingwano iremeye cyane ishobora kuzibasira Burundi mu gihe mu Burundi akomeje gutegurwa abasoda benshi. Abasoda bariko bararungikwa n'ubundi mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye cane abariko bararungikwa muri Kivu y'Amajyepfo nkuko amakuru yoma aradushikira cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Bamwe mu basoda b'u Burundi nyine bariko bararungikwa muri ibyo bice baravuga ko Uburundi bufise impungenge z'uko urugamba rushobora kuba nyine gutuma ibintu birahindura isura mu gihe umubare wa M23 wabukomeje gusatira Kivu y'Amajyepfo nkuko biriko bigaragara. Uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi arakomeje kwibasira u Rwanda ku buryo buremere cyane atajya umunwa mu kugaragaza neza yuko nyine baba biteguye neza ndetse ngo niboza bazabereka. Yarashimangiye ko yiteguye kwivuna umwansi ndetse ngo no mu gihe cyaheze nibigeze barabatsinda ibyo asigura yuko n'uno munsi nyine bitoca birabatera impungenge. Evariste Ndayishimiye aratangaje aya majambo nkuko nawe wayumviye mu nyuma yuko igisoda c'u Burundi cyama gikomeza kugenda nyine benshi baravuga yuko ari igisoda gicumbagira aho benshi batajya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko nyine iki gisoda gikomeje guta ibaba mu nyuma yuko cyagiye kirajya kugarukana amahoro n'umutekano mu bihugu bimwe na bimwe haba ngaha nyine muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo ndetse no muri Somalia kiraza gutangura kuvanwa nyine mu kwezi kwa gatatu kugiye kuza aho nta hantu namwe cyabashije kuba nyine cyo kuri bishoboka byose kugera nyine kibashe kuba cyotanga umusaruro nkuko bigaragara. Ibibaye mu gihe ingwani ikomeje gusatira Uburundi muri Kivu y'Amajyepfo nkuko bigaragara, ariko kandi ku rundi ruhande amakuru akomeza kugenda atugeraho akaba ari kasigura yuko nyine muri Kivu y'Amajyepfo urugamba rushobora kumerera nabi abarundi mu nyuma yuko nyine abarundi bakomeje kugenda aribo barashigwa ku mapozisiyo yo gucungera ikibuga cy'indege cya Kavumu kiri muri Kivu y'Amajyepfo nkuko biriko biragaragara. Amakuru akomeza kugenda atugeraho akaba agaragaza neza yuko Uburundi burakomeje kwifatikanya na leta ya Kongo mu mugambi wabwo wo gushoza ingwano ku gihugu cy'ubanyi c'u Rwanda nkuko bigaragara ibikomeje kugenda birateza impungenge bikomeje kugenda nyine biratuma ibintu biraba nabi cane.
turagaruka kandi kuri iri sanganya riremereye cyane nyine rikomeje kugenda riragaragara mu gihugu cibanyi c'u Rwanda, aho hakomeje kugaragara impanuka ziremereye cyane nk'uko zikomeje kugenda zigaragara. Turagaruka ku mpanuka zirindwi zishe abantu benshi kurusha izindi mu myaka 10 iheze nga mu gihugu cibanyi c'u Rwanda kuko bikomeje kugenda bigaragara. Turagaruka kandi ku bikorwa bigendanye no kurungika abasoda benshi bikomeje kugenda biragaragara aho Afrika y'Epfo byo bivugwa yuko yoba yararungitse abasoda bashika ku majana 8 muri Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Ndabaye ikaze mwebwe mwese abatwumviriza ndetse n'abadukurikira kuri nombonesha kure yacu ana ya Nyabuntu News TV. Ndabaye ikaze kuri mwebwe mwese mutwumviriza kubakurikira ibiganiro byacu, abatwumviriza bari ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, abari mu karere k'ibiyaga binini mwese turabahaye ikaze, abari mu bindi bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye twizere ko muri amahoro kandi mukomeje kumererwa neza cyane. Tubahe ikaze namwe mutwumviriza by'umwariko muraherereye mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, by'umwariko abari mu karere k'ibiyaga binini, abari ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose ndabahaye ikaze. Ari ubwa mbere ngaha byonda kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu bari natwe 5 kuri 5, upyonde kwanditse sabone ndetse n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe. Ikaze, reka tuyatangurire mu Burundi. So bwa mbere umukuru w'igihugu c'u Burundi agabisha yuko yiteguye ingwano hagati y'igihugu cibanyi c'u Rwanda. Uburundi burakomeza kwitegura ingwano mu buryo budasanzwe, aho Burundi bukomeje kurungika izindi batayo, aho bivuga ko abasoda benshi baherutse kujabuka urubibi rw'u Burundi na Kongo berekeza nyine muri Kongo mu bikorwa bigendanye nyine no guhangana n'umwari wa M23 nkuko bigaragara. Biravuga yuko nyine amapozisiyo menshi y'abarundi ariyo ari karacungera ikibuga cy'indege cya Kavumu nkuko bigaragara muri Kivu y'Amajyepfo. Bivuga ko Burundi kandi bikomeje gukora ibishoboka byose kugira buzane nyine ibikoresho bigezweho. Hari amakuru kandi ariko aradushikira avuga yuko ku kibuga mpuzamakungu k'indege cya Bujumbura kitiriwe Melchior Ndadaye baherutse nyine kunyura bamwe mu basoda ndetse biganjemo ab'uruhu rwera ndetse bafise n'ibikoresho biremereye cyane, aho bivugwa yuko ari undi muvuno bwana Tshisekedi yo bariko agiye gukoresha mu rwego rwo kugira ngo abashe guhangana n'umuhari wa M23 nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Ibibaye mu gihe kandi hakomeje kugenda hagaragara amakuru aremereye cyane nyine akomeje kugenda aradushikira, aho mu bice bimwe na bimwe akomeje kugaragara urugamba ruremereye cyane nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Uburundi burakomeza kugenda bwitegura ingwano iremere cyane mu gihe ibintu bikomeje kugenda birafata indi ntera, ndetse batari bakeya bakaba bariko barasigura ndetse banagaragaza ko batewe impungenge nibishobora kuza gushikira canga ibikomeza kuza kugaragara muri Kivu y'Amajyepfo nkuko bigaragara. Uburundi buragaragaza neza yuko nyine urugamba rushobora kuza gukomera ndetse no gufata indi ntera nkuko bigaragara, mu gihe n'ubundi bamwe mu basesenguzi ndetse n'abanyepolitike bamwe mu Burundi batajya umunwa mu kugaragaza ko urugamba rwa rugiye gusatira Kivu y'Amajyepfo nkuko bigaragara. Uburundi burakomeze kurungika abasoda mu gihe mu misi heze nyine nkuko nabivuze rwarashimangiye ko u Rwanda rwari ko rurategura ingwano ku gihugu c'u Burundi. Ibenshi barabivuga yuko nyine Variston Ndayishimiye yabishingiye ku kuba umuhari wa M23 uri kurasatira Kivu y'Amajyepfo ndetse bakaba bishoboka yuko ingwano izasatira mu Burundi. Amajambo umukuru w'igihugu c'u Burundi yavugiye mu Kirundo arateye impungenge, arateye umutima uhagaze nkuko namwe mwayiyumviye. Perezida w'Umurundi Variston Ndayishimiye aho yari mu Kirundo nyine ku rubibe rw'u Rwanda yaraye atangaje ko dufise rero umubanyi mubi cyane, aragabisha ko azokoranya abarundi bose kuja kugwana ndetse ko mubanyi by'umwariko bamwibutsa ko rero Kirundo ari zina canga se ari Kirundo yigeze kuba irabatsinda. Mu byo yavuze harimo rero ibitari byo dufatiye nyine kuri kahise kera mu Rwanda harabonetse umwami mushasha, abarundi nyine baramutera, abarundi
baronse umwami mushasha n'abanyarwanda baramutera. Hariho rero ibihe abarundi bacaga baratsinda, hariho rero n'ibindi bihe abanyarwanda baca baratsinda. Urabye ingene urubibe rucabye nyine hagati y'ivyo bihugu, urabona ingene bagiye rero baratwarana intara nk'uko vyoma bigaragara canke nk'uko bikomeza kugenda bigaragara, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Kandi hamwe u Rwanda rwinjira mu Burundi, ahandi Uburundi bwinjira mu gihugu c'ubanyi c'u Rwanda. Harabavuga ko kandi hari igice cya Butare n'ubundi abadutwaye, nk'uko rero hari igice cya Kirundo twoba twaratwaye igihugu c'ubanyi c'u Rwanda, nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Kandi n'ubundi ibikomeje kugenda biravugwa kuri cino kibazo, biraboneka yuko nyine urugamba rushobora kuzokomera ndetse rugafata intera igihe icyo ari cyo cyose, nk'uko bikomeza kugenda bigaragara, mu gihe amakuru akomeza kugenda atugeraho asigura ndetse akanagaragaza neza yuko urugamba rushobora kuzokomera igihe isaha iyo ari yo yose. Mu Burundi harakomeje kugaragara ibintu bigiye bitandukanye bidasanzwe, mu nyuma yuko abatari bakeya bakomeza gushimangira ndetse no kugaragaza neza yuko nyine urugamba rushobora kuba rwokomera. Hari bamwe rero bariko baratanga impanuro zabo, bakagaragaza neza yuko nyine ibiriko birategurwa n'umuhari wa Red Tabara bishobora kuzoba bibi cane ku Burundi mu gihe himirijwe amatora, nk'uko biriko bigaragara. Amakuru akomeza kugenda atugeraho aravuga yuko Red Tabara ishobora kuzofatiranya nyine Red Tabara ishobora kuzofatirana Burundi buriko buragwana n'umwari wa Red Tabara, nk'uko biriko bigaragara. Ndetse abatari bakeya bakaba bagaragaza ndetse bakanerekana neza yuko nyine iyi ngwano ishobora kuzotuma nyine Red Tabara yongera kujegeza ndetse no kuzengereza Uburundi, nk'uko biriko bigaragara. Amakuru akomeza kugenda atugeraho canke akomeza kugenda aradusumira amatwi, akaba agaragaza ko ariyo mpamvu Uburundi bwama burarungika abasoda benshi muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, mu rwego rwo kugira ngo bace barahangana nyine n'uyu muhari wa Red Tabara izuba yikiva, mu gihe bitazoba nyine byaramaze gufata ikindi gihe, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Amakuru yihuta akomeza kugenda aradusumira, akaba agaragaza ko General Prime Niyongabo yaba ariko arategeka abasoda b'u Burundi gukora ibishoboka byose kugira nyine bace baritegura urugamba. Icakora uru rugamba abarundi bariko baragwana mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo rurakomeje kubatera umutima uhagaze, rurakomeje gutuma batari bakeya nyine barasiga ubuzima, nk'uko bikomeza kugenda biratugiraho canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Kugeza ubu ngubu abatari bakeya nyine barasigura yuko bifuza ko ingwano iriko irabera mu buseruko bwa Kongo yoca irahagarara. Ibi birabaye mu gihe ibintu bikomeje kugenda birafata indi ntera, ndetse abatari bakeya bakaba bariko barasigura ndetse baranagaragaza neza yuko mu Burundi hashobora kuza kwaduka umwuka mubi cyane, mu nyuma y'amajambo mukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ahejeje gutangaza. Ibi abivuze mu nyuma y'uko rero akubutse i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yari yaragiye mu mashengesho, nabwo yama asigura byinshi bitandukanye. Bivugwa ko kandi umukuru w'igihugu c'u Burundi asanzwe nyine arasuzugura canga akaba asanzwe arakora ibihe bitari byiza. Abategetsi bamwe mu Burundi basa n'abamaze kuca baramurambirwa, nkuko bigaragara. Uburundi buriko buratangaza ko rero bwiteguye kuja mu ntambara n'igihugu cibanyi c'u Rwanda, mu gihe u Rwanda ruzwi nka kimwe mu bihugu bya mu karere k'ibiyaga binini bafise igisoda ciremere cyane, igisoda nyine gitoye ubwoba, nkuko vyoma bigaragara. Turakomeza kugenda dukurikiranira hafi ibigendanye n'iki cyuka cibi kiriko kiragaragara, mu gihe bigaragara yuko Burundi kandi bukomeje gutegura ingwano, kuko buriko burarungika abasoda benshi muri Kivu y'Amajyepfo, mu gihe igihugu c'abanyi ca Kongo nacyo kigaragaza ko giteguye gukora ibishoboka byose, ariko kandi akaba ariko yongeraho nyine n'ibindi nka Afrika y'Epfo nayo iriko irashinzwa kurungika abandi basoda nyine.
tugaruke mu gihugu cibanyi c'u Rwanda. Ku munsi w'ejo kuwa kabiri mu Rwanda harabaye impanuka ikomakomeye cane y'imodoka itwara abagenzi yararenze umuhanda ibirinduka ku musozi uhanamye nyine ihitana hafi kimwe cya kabiri cy'abari yirimo nk'uko bigaragara. Iyo modoka ya kompanyi ya International Express yari ivuye mu gisagara ca Kigali yerekeza i Musanze nk'uko biriko bigaragara cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Yari yerekeza i Musanze mu majyaruguru y'igihugu kibanyi c'u Rwanda yarapfiriyemo abantu bagera kuri 20 nk'uko rero itangazo rya leta igihugu kibanyi c'u Rwanda ryihanganisha ababuze ababo ribivuga. Iyi niyo mpanuka yo mu muhanda igwiyemo rero abantu benshi kurusha izindi mu Rwanda mu myaka irenga 10 iheze. Ku isi rero abantu barenga miliyoni 1 bicwa n'impanuka zo mu muhanda nk'uko bivugwa n'ishami rya ONU ryita ku buzima OMS. Imibare ya ONU yerekana ko rero mu mwaka 2018 u Rwanda rwari runi mu bihugu bifise igipimo cyo hejuru cyane cy'abantu benshi bicwa n'impanuka zo mu muhanda cange mu mabarabara, aho cyari ku bantu 29.7 bapfa mu bantu ibihumbi 100. Ibi byari inshuro rero zirenga 3-5 nyine igipimo rusange cy'abantu bangana n'8.3 ku bantu bashika rero nyine ku bantu bashika ku miliyoni cyo mu bihugu bikize nk'uko bigaragara. Kuva muri 2018 leta igihugu cy'u Rwanda yaratanguje ubukangurambaga n'ingamba zikarishye bigamije rero kugabanya impanuka zo mu muhanda. Izo ngamba zirimo rero kamera ku mihanda migari zica amande abarengeje umuvuduko mu barabara, ibihano nyine birimo rero amande menshi n'igifungo kubishe amategeko y'umuhanda. Utwuma rero nyine tugena umuvuduko ntarengwa rero ku modoka zitwara abagenzi cange zunguruza abantu nk'uko bigaragara, ndetse nk'uko bigaragara inzira y'abanyamaguru ku mihanda nayo yarashyizweho nk'uko bigana, ndetse n'ubukangurambaga bwagerayo amahoro bushirwamo imbaraga cane ku rugero rudasanzwe nk'uko biriko bigaragara cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aratugeraho abivuga. Nyuma y'izo ngamba imibare rero ya polisi y'u Rwanda yerekana ko rero mu myaka 5 iheze impanuka zo mu barabara zaragabanutseho hafi 40%. Iyi mpanuka nyine yo kuwa kabiri yongeye kwibutsa zimwe rero muri zimwe abantu benshi mu myaka iheze bari maze kujya baribagira. Izi ni zimwe rero muzibukwa cane n'imibare yabo yahitanye yaratanzwe na polisi. Muri Nyakanga nyine cange mu kwezi kw'indwi 2014 impanuka y'imodoka ya Toyota hahise itwara abagenzi yarahitanye abashika muri 15 mu Ndatemwa ni mu murenge wa Kiziguro ni mu karere ka Gatsibo mu burasirazuba bw'igihugu cy'u c'u Rwanda. Ukwakira mu kwezi kw'icumi 2016 ikamyo yaragonganye n'imodoka itwaye abagenzi 28 ya Horizon Express Umutsambira ni mu karere ka Kamonyi 11 barasize ubuzima nk'uko byoma bigaragara. Gicurasi mu kwezi kwa gatanu 2017 imodoka ya kompanyi ya Kigali Safari yaragonganye n'ikamyo ku musozi wa Shorongi hafi y'igisagara ca Kigali irabirinduka igera mu Kabande abantu 15 barasiga ubuzima. Muri Nyakanga ukwezi kw'indwi 2019 imodoka ya Toyota Coaster iyunguruza abantu yarakoze isanganya mu murenge wa Bwishyura mu karere k'Ikarongi irenga umuhanda igwa kuri yawo yica abashika muri 11. Muri Gashyantare nyine ukwezi kwa kabiri 2020 imodoka yikoreye ibiti yaragonze izindi ku muhanda wa Kigali Muhanga hapfa abantu 7 harakomereka bagera ku 10. Ukwakira mu kwezi kw'icumi nyine 2022 ikamyo mu bwoko bwa hoho yamanukaga ahazwi nko kuri Yamaha ku Muhima muri Kigali yarishe abantu 6 barimo rero uwari uyitwaye n'abanyamaguru 5 niyo yahirukaga rero kwica abantu benshi icyarimwe rero ngaha mu gihugu cy'ubanyi c'u Rwanda. Muri Gashyantare 2025 nyine iyi mpanuka yarabaye ejo kwa kabiri irusiga ni mu karere ka Rulindo yarahitanye abantu bashika kuri 20 niyo kugeza ubu ngubu rimaze kwica abantu benshi
benshi icarimwe mu myaka irenga 10 iheze mu gihugu c'abanyi c'u Rwanda. Abategetsi barakomeza gushyira imbaraga mu bukangurambaga bwo kugabanya impanuka zo ku muhanda mu Rwanda zitana abantu batari bakeya nyine buri mwaka, nk'uko rero imibare ya polisi y'u Rwanda ibigaragaza. 2018 impanuka zo mu mabarabara zarishe abantu bashika ku 593, 2019 nyene nkuko bigaragara zarahitanye abashika ku 673, 2020 zarahitanye abashika ku 629, 2021 zarishe abashika ku 655, 2020 zarishe abashika ku 687, 2023 zarishe abashika ku 555, 2024 duhejeje gusozera impanuka zo mu barabara zarahitanye abantu bashika ku 350 nkuko bigaragara. Ibi byose biragaragaza umuhate nyine igihugu c'abanyi c'u Rwanda gihora kirashiramo nyine mu rwego rwo kugira ngo ibigendanye nayo masanganye abashe kuba yohagarara canga se abashe kuba yogabanuka nkuko biriko bigaragara. Gushika no mwanya abatari bakeya baragaragaza ko bategwa impungenge nibikomeza kugaragara mu muhanda. Icyakora harashizweho ingamba zihamye zigendanye no kuba nyine horokoka ubuzima bw'abatari bakeya nkuko bikomeza kugenda bigaragara cange nkuko amakuru akomeza kugenda adushikira cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira abivuga. Gushika uno mwanya abatari bakeya bakaba bariko baragaragaza ndetse barerekana neza yuko bateye ubwoba nibikomeje kugenda bigaragara. Tugaruke kubikomeje kugenda biravugwa Afrika y'Epfo, bamwe mu bategetsi barakomeza kugenda bagaragaza ko babiteguriye kwihorera kubigendanye nibara ryabaye, aho bavuga ko bitumvikana ingena abasoda babo bashika kuri 14 bose basiga ubuzima. Bakavuga yuko rero bakwiriye guhamagarira ugwaruka bwose kwitaba imyemenyerezo y'igisoda kugira binjire nyine mu bikorwa bigendanye no kuba nyine barashaka ibikorwa bigendanye nyine bigendanye no kwihorera ku mwari wa MT3. Turagaruka mu kiganiro cyacu gikurikira, mbashimire twongere gukora mu kanya tureberamwe ibindi biriko biravugwa.